Amanyanga ya mbere yerekana ko hari ivyo bagomba kunyegeza nayo kudatumira abanyamitahe minini mu nama zibiri zimirije kuba kuwa 2025 myandagaro, ariko amakuru RPA yahavuye ironka nuko inyuma yaho bimenyekaniye uyu munsi batanguye kugerageza guha ubutumire bamwe muri abo banyamitahe mu gihe hasigaye umunsi umwe gusa ngo izo nama zibe. Aha ni mu gihe amategeko avuga ko mwene izo nama zimenyeshwa abo vyiga ni mu buriburi hasigaye indwi zibiri. Ayandi manyanga hagaze kubatumye kizo nama co kimwe n'izindi zimaze kuba kuva muri ndamukiza 2022 nkuko tubisoma mu gweta abanyamitahe barungikiye Charles Ndagijimana yihagiye ikibanza cyo kurongora urwego nshingwantwaro rw'ibitarukira ngo yasanzwe mu vy'ukuri ari cegera c'uburongoye ugo gwego yabigize nkana kubera imigambi gayitse yo gusahura ibitarukira yarafise nubakiriko kukaba nkako amategeko agenga amashira hamwe y'abayigenga canke aya leta mu ngingo yayo y'amajana 335 ategekanya ko mu gihe hagize abitaba Imana canke abatanga imihoho urwego nshingwantwaro ruheza rugatuma ko inama isanzwe ya bose ikabimenyesha ikanagira kitanga amazina y'abasubirizi, ayo mazina nayo agategerezwa kwemezwa n'abitabiriye iyo nama. Ivyo bikaba ariko bitigeze bikorwa kuko uvuga ko aramutswe ubu ugo gwego yigenye mu nyuma acatangura gutuma ko amanama y'agasakisaki agamije guhindura amabwirizwa ngenderwa ko y'ibitarukira ico bita statut mu gifaransa kugira bikunde yiyegurire ico kibanza. Ariko nkuko amakuru dukura muri bamwe mu bagiye baritabira ayo manama atemewe n'amategeko abimenyesha, ivyagiye birasabwa naco vyashitse ko kubera ko igitigiri gisabwa ngo bene izo nama zemezwe ko mu gifaransa kitigeze gikwira, naho Charles Ndagijimana yagerageje kuzitumiramwo abandi bantu batabifitiye uburenganzira. Aha akarorero gatangwa nako umufasoni Trinitas gira uko ishaka yitwa ko aserukira muri izo nama ishira hamwe Sokabu, ibiheza bigatuma iryo shira hamwe riserukirwa n'abantu babiri mu gihe rifiseyo intebe imwe gusa. Ivyo vyose bigakogwa mu ntumbero yo gushaka guhindura uko yishakiye itunganywa ry'intwaro mu bitarukira, gutyo bikunde yoroherwe gusahura ubutunzi bwavyo ataho mukomakomye. Ni inkuru tuzogaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma.